Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mberere hose kaze muri baho ibiganiro batumirira kubaho yaba turi mu ishengero nawe kukubwira no bwira wari hafi yawe uti baho ariko ngomba kukubwira wowe uriko uratumviriza ngo baho uyu munsi niwo uhoraho yakuremeye kugira ngo unezererwemo. Kubaho bisigura ibintu byinshi. Bisigura ubwa mbere kubaho, ubwa kabiri bisigura kubaho mu mahoro, kubaho unezerewe, kubaho akanya kose satana gutwara umunezero abakubujije kubaho, akanya kose satana gushiramo stress abakubujije kubaho. Nico gituma Yesu yaje ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Rero kaze muri baho, twongeye gushimira abo bose mutwandikira, arabatubaza ibibazo, arabadusengera, arabadushingira inahe. Sino babwira ngaha turara mu matelefone, twigwa mu matelefone, twishura ama audio canke twishura amatelefone aba badutelefonye cyaba batwandikiye, ariko abo bose nagomba kubabwira muraba agaciro, nimwe mutuma tubandanya. Ndazi ko ari Imana ibidushoboza, ariko namwe irabakoresha kuko tumva yuko turiko tubwira abantu bumva. Amen. Hariyo ubigeze gutwandikira ariko aratubwira abonye tumwishuye ngo ngo ndaryohewe, ngo sinarizi yuko mushobora kunyishura, ati biramfashije, ati numva binkoze ko, ati je narinzi yuko n'ubusanzwe murazi yuko muhezagira abantu. Burya hari igihe tuvyibwira ariko mubitubwiye aba ari confirmation. Rero Yesu abahezagire n'uyu munsi abandanya bagira neza. Tugomba kubandanya muri cya kigwa turiko twiga mu mushaha wacu, kuko mwibuke esprit yacu, impwemu yacu ituma tugirana imigenderanire n'isi y'impwemu. Hama ame yacu, umushaha wacu utuma tugirana imigenderanire hamwe na le monde intellectuel, le monde des pensées, les personnalités, uko abantu bateye. Niyo monde ituma duhura n'abantu, dutwenga n'abantu, tumenyana, twibuka, dushwana, tubomana, turyoherwa, tushavuzanya n'ibindi. Hama hakabaho umubiri nawo udutuma tuja en relation cyangwa mu migenderanire hamwe n'isi fadika. Sinywesha amaso sinywesha amazi impwemu, sinywesha amazi umushaha, ndanywesha umubiri. Rero umubiri unzanira amakuru. Nagomba ndabahe Natali nawe abaramutse. Ndabaramukije kandi nukuri ndabashimiye gose nko kuri bivuze. Hari abantu benshi batwurushingira intahe, baturungikira amatemonyage, baturungikira n'ibibazo. Bene data nukuri hagira umuntu azotinya kurungika ibibazo. Hari rimwe nabaca kubandi ngo mbega hasha muri baza ko aza kunyishura. Oya, tuzobishura vraiment turonsa akanya, atakibazo tuzobikora. Noneho nibibazo mu tubaza biratumuniye tuko turategura ibi vyigwa vyacu canke ibiganiro vyacu tujibwina ugasanga ari hamwe twaciye dushimangira kuko tutaba tuzi yuko bose baba babitaho. Rero iyo umuntu atubajije buryo ubuserukiye benshi, iyo bishitse ukabaza ubuserukiye, rero Imana bahezagire cane, murakoze gose. Tugire tubandanye rero kuri cacigwa cerekeye umushaha. Ndibaza yuko iyo tumaze gutahura ice cy'umushaha nico ikora nikibire nikigize umushaha, biratuma hari intambara zimwe tutagwamwo, canke tugasanga ntituciciriye urubanza. Noneho biranadufasha no kuguja ku muganga mukuru w'Imana biciye no mwijambo ryayo ngo tuvugwe, kuko ijambo ry'Imana niryo ry'ukuri rituvura kandi rivura umushaha wacu. Wabaro mu gice ca 12 murongo wa 1 no 2 baraduhimiriza ngo muhindure ivyimviro vyana ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc aho hantu vyitwa ko mufise ubwenge, ubwo bwenge bwanyu mufise kwisi, mwakiriye kwisi, mwabonye mwagize mu experience. Ico wowe wita ngo je ndaza ubwenge, ico cyose ugihindure, ufata ijambo ry'Imana uhindure wuzuzwe n'iryo jambo ry'Imana. Rero turaza kuvuga, tubone, tubandanye tuganira ku vyerekeye umushaha n'igituma ari vyiza ko umuntu atahura icayi c'umushaha. Uheruka twegeze no kugira cacigwa c'amatampe hama mwarabonye nakantu gato cyane kerekeye umushaha. Mwarabonye yuko vy'ukuri imaze kwimenya cyangwa ukamenya umushaha bituma hari intambara zimwe utagwamo canke izo wirinda.
amen. Imana ishimwe kuko nk'uko Nathalie yariko aravuga twarabonye yuko mu matemperama harimo amapoint positif hakaba n'amapoint negatif sivyo iyo ni bagage uvukana Imana yagushizemo rero ivyagiye birava hanze birafise ingene vyakomeje ayo mapoint positif canke bikomeza amapoint negatif uyu munsi rero umuntu tuzi kuri wewe cyane cyane abagenzi bazi cyangwa abo mubana mu nzu bazi wa wundi atagaragara ku mubiri sivyo ujya niwe bazi ni ukuvuga bazi umushaha rero iyo umuntu akijijwe mwame mwibuka yuko akizwa impwemu yiwe mugabo umushaha wiwe ntukizwa umushaha uhamagawe kuba honuveri nico rero ijambo ry'Imana rihamagaye gukora nico gituma rero nk'uko nari narangije hariyo umurongo la fois passée nari navuze nubundi agomba ko twoherako ni umurongo dusanga mu cete ca mbere c'Abikorinto ikigabane ca 15 ku murongo wa 33 ijambo ry'Imana yavuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza ne vous y trompez pas. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ndagomba kubabwira yuko ingeso nziza tuzibonera he mu mushaha. Nico gituma bene data iki kintu reka ndagicishemwo hari igihe kenshi twifokariza gucira imanza abantu guca imanza ni bibi ariko gukosora ni byiza gukosora mu rukundo ni byiza rero guhagarara uca imanza nagomba kukubwira ngo burya ujya muntu arafise ahari karakorana n'Imana ariko nawe burya hariyo utuntu Imana iriko irakosora hariyo umuntu yahora yigisha kera yakunda kubivuga yakunda kuvuga iryo jambo ryarankora ko yahora avuga ngo uwofata ibiri mu mitwe y'abantu kenshi bavuga mu mitima ariko ni muri yame uwofata ibiri muri yame ngo akabitereka ahantu ku ruhome hajya imbere ngo akaca abwira ngo umwe wese ngo natumbere ivyibaje kubitora ngo hari abantu bogwana bariko bagerageza gutora ivy'abandi kuko batinye gutumbera ivyabo kandi nagomba kubabwira ngo ivyabo hariyo bamwe bavyakiriye kuko bari oblige yakuriye muri famille iri dysfonctionnelle uyo novuga arateba akaba nk'iyarara muri we bamushyiramo urwango bamushyiramo amajambo amutyoza bamushyiramo amajambo ugasanga umuntu yaranyonyotse urabona rwa rupapuro duhora twemprimako urupapuro rwiza rusa neza ukarufata ukarufyondafyonda mu maboko rugacika ubunywenyu hari abantu mu mushaha wabo hacitse nk'ubunywenyu nicyo gituma Bibiliya ivuga ko ubishoboye burya ntuhitamwo famiye ariko ushobora guhitamwo abugendana nabo nico gituma kubera iki ijambo ry'Imana ryensista par rapport yabo tubana Bibiliya iratubwira muri Zaburi ya mbere ngo hahiriwe utagendera mu nama z'ababisha aticarana n'abacokoranyi urumva aticarana n'abayinjiste kubera iki kuko ibibasohokamwo burya ico tutazi nuko zicika indya zacu rero umuntu yaca akompaha urumva nce ntangura kwimvira nk'umuganga yuko ingeso mbi zishobora kuba nka infection nk'ingwara ushobora kwandura ukuye ahandi zikakwica ugaca usanga noneho ucuza no kwica n'abari mu nzu kubera wifashe nabi nufata akarorero k'urumogi uragenda ugasanga kubera impamvu nizi hariho simvuze yuko abantu bataba barakomeretse ariko hari igihe usanga wakomeretse ugacuhura n'umuntu atari wo kabisa agaca kwinjiza muri ivyo bintu ugasanga utanguye kurunywa ariko rero ugaca usanga urahezeyo umerewe nabi kuburyo nabo muhiri wawe bagendera mu ngaruka mbi kuko kukubona umeze muri ico kibanza umerewe uko urababara ukakomereka rero nico gituma ijambo ry'Imana riratubwira faites le bon choix. Amen. Voici, je mets devant toi la vie. Choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Ngo choisis. Imana ntizopfa yaradufashe ku nguvu itwoblija gukora gufata neza guhitamwo kuko igihe yatureme yaduhaye la capacité ubushobozi bwo guhitamwo kuko Imana ntibayisunika ntibayoblije murabizi ko ikora ibyipfuza
ariko irazi yuko natwe yaraduhaye ubwo bubasha mugabo iyo bitunaniye ni byiza ko tuza twavuga ati rega Mana birananiye ni ukuri iyo uvuze uti Mana ntabara byananiye ni ukuri iraza rero ni byiza iyo ugifise n'ubwenge ukavuga ati ibi bihava binjana muri situation idashobotse indi ntambara ntihava mvuga itari y'ibyaha bisa nk'ibiboneka je ndakunda cyane amajwi ndayakunda vraiment amajwi ya video amajwi yo kuri telefone ubu iminsi yose yongeye kuri telefone mvuga nti ikintu kirantwara umutima naradesize nti Mana uzundinde igihe cyose ndabibonye naca nkurayo kandi nkakurayo ndiko nagira intambara nije nakunda kuyikina ndakunda gushika nkaca ndayikurayo uko iminsi igenda usanga warabaye desintoxique utagishaka kubikora ku buryo umunsi uzosubira kubona ayo maje kuri telefone ntasubire kugutwara umutima rero intumbera no kumenya iki kintu mbe kiramfasha canke kirantabara canke kiraza kunyica hari n'igihe utanabimenya ko binakwica nico gituma no mu bwiza bw'Imana ihindura sensibilité yawe spirituelle ukumva shaka umwenga iki kintu naho ndagikora umenga nari mu myaka iheze canke imbere yuko nakira Jesu mu buzima bwanje narabikora sans problème hamaca ya intuition twavugira mu mpwemo ugaca usanga irikira kora muri ivyo bintu rero sha urakumbura bireke nibijanye nawe kandi uko ubandanye ni kubumva umenga urukura zimwijojwe sinzi ico wo bivuga kuri ico novuga nkoresheje cacete tugera gusoma icete ca mbere ca Petero ikigamira ca kabiri ku murongo wa 11 ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyabukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc umushaha wacu nk'uko twigeze kubisigura muri aya audio Natali yarabivuze hariyo n'umuntu yanyandikiye arambwira ngo izindi audio mwavuga ngo zararyoha umuntu akumva yize ibintu bishasha muri kizi urazi kurinda gusubiramo nka kabiri kugira ngo mwumve ko bitahuye bene da sivyo gucako ariko no gufata umwanya ugasubira ukabirimburako kuko turiko tuvuga ibintu vy'ibwina ça peut vous aider no kuri bishora kubafasha mu buzima bwanyu bw'ubukristo kandi natwe turiko turabivuga ibimu satana bikwibagiza vuba ubuzima bukwibagiza vuba ni vyiza ko ari vyiza peu importe aho ugeze mu gakiza kwa mugaruka ugasubira kwibuka umushaha wanyu. Donc aha rero Petero atubwiye iki? Petero avuze biciye muri mpwemu yera yuko ivy'amaso atwereka ivy'amatwi atumvisha burya ntivyijana umve n'urubuto ruba rubibwe nico gituma kugira ntihabe intambara mu mushaha zibiri mihora izana urubuto muri wewe uko wobishobora kose sivyo ni ukuvuga uko wobishobora kose hariyo intambara Imana itugwanira ariko hari niyo kubwira mu mwana wanje iyo nawe naraguhaye ubwenge sivyo. Donc nimba hari abantu ugendana amajambo bama bagushiramo n'amajambo yo kudeprima n'amajambo yo kwiheba n'amajambo yo kuvuga hari abantu ubugenzi bwabo bwubakiye kuvuga n'aba bandi bwubakiye ku nagomba kukubwira ngo ivyo naho uvuga ngo jese mvuga ngo genda apfa kumviriza ni imbuto zibibwa muri wewe to uzosanga ari wowe utwara iyo groupe ari wowe usigaye wimotiva kwama uvuga n'aba bandi kwama ushira hasi abandi nico gituma nagomba no kubwira abavyeyi bariko baratumviriza hakagera ikintu kibi mugomba kuvuga ku mubanyi ku mugenzi cyangwa ku muntu mutashimye ntimuze mukivuga abana bumva kuko nimbuto muzoba muri ko murabiba muri bo ejo canke yejo bazobivugira heruye bazobivuga ahabona cyane ibuka agakuru k'umwana niwe bigeze kubwira umunsi umwe umushitsi yari yaje bagiye ku meza kugira aba impression umushitsi bacana mubwira ngo tuzije ngo usenge aravuga ngo je sinzi gusenga ngo tuzije usenge ngo usenge gute ati usenge kumwe papa cyangwa kumwe mama horasenga ngo kakana karunama ngo kaca karavuga ngo ngo mana ngo ndagusavye ngo Beatrice ntazi uyu munsi Beatrice nawe niwe wari ku meza urumva hama donc umwana azorepeta ivyo yabonye nuko natwe turepeta ivyo twabonye turabisubira turi mu buzima aho dusubiramwo
icyo twatojwe nk'uko abanyarwanda bavuga hari training twaronse, hari entraînement twaronse, hari ukwitoza twaronse mu nyuma mu buzima bwa misi yose tugenda dushyira en pratique ibyo twigishijwe. nicyo gituma Bibiliya ngaha itugabishije itubwiye muragaba ku byo muraba. uyu munsi mu mbonesha kure mu matelefone tugendamo hari ama information menshi turonka, hari information zica intege, hari information z'ingeso mbi, hari information ataco zikumarira, ariko byose ni imbuto. rero nagomba kukubwira uri kuranyumviriza ntubiyarara byo kwakira ibintu byose, kuko hari igihe mu nyuma uvuga uti nundi je kumenga namashavuye n'agahinda n'umubabaro. je niyo nasomye Bibiliya umenga ntacyo mfasha. erega nuko wasomye 50 ikaza ikinwaya mu kiyaga cy'amakuru y'urusaku, cy'amakuru y'uguca intege, cy'amakuru y'urwango, cy'amakuru y'ibipfuye nabi. urumva donc nicyo gituma ijambo ry'Imana, impanuro Imana yahaye Yosuwa ati iki gitabo cy'ibyagezo, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. wamukirimbura ijoro n'umutaga kugira ngo ivyo ukora bize bigende neza. icyo nokongereza ko dari imbere y'ukuntu umuntu asenga kandi naje ukira kimfasha cyane cyane uri mu melancholique iyo umaze iminsi ugiye muhebehe ugasanga wari mu bivumvure byinshi narijya dutegwa cyane au niveau y'ibi vyimviro biragora cyane kurimbura umutima wawe n'ivyimviro byawe bitari hafi. ikintu mpora nkora kandi ndibaza kuri bamwe cyashobora kubafasha, mufata umwanya wo kuririmba, mufata umwanya wa louange, mufata umwanya wo gushima Imana. ivyimviro byanyu mwagendeye mw'uno munsi wose ubanze uhindura uvuga uti Imana ndaje imbere, uyishime uyibone mu bunini, niho uzobona n'ubunini bwayo mu ijambo ryayo. sino nivyo risimbiye kungungira nsoma usanga umenga uko soma journal amakuru vy'ukuri asanzwe ukacuvuga ati nashikanye ryabwirizwe byo gusoma oyaye. Imana ishaka ko muhura. rero nivyo hari gihe aba prefera gusenga très tôt le matin kugira ivyimviro vy'Imana bibagenderemwo bibaremeshe, kuko nanje iyo bishitse ugasanga ndafise projet canke programme mbona kumenga iza kundemera bene da ndafata umwanya mu gatondo, naho ntakunda gusenga mu gatondo, nkunda ku mugoroba nkavuga nti Imana ungendere uko ndumva ko ivyimviro byanje byohava bitwagwa kure nabi nutaba uba wa mbere mu vyimviro byanje. rero icyo tuko turavuga sugu kuvuga ngo ni dini uragira wasenga amasahura no gutahura ukamenya ico utekeye muri wewe, kuko kirakomeye cyane. nicyo gituma Pawulo yateye intege Timoteyo amubwira ngo imyimenyerezo y'umubiri igira ikimazi kuri bike, ariko imyimenyerezo y'ivy'Imana igira ikimazi kuri byinshi, kuko ifise ikimazi mu buzima bwa none n'ubuzima buzoza. reka turangirize ngaha dushimire Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Data mu izina rya Yesu ndakweretse uyu mumama, ndakweretse uyu mupapa, uyu muhungu n'uyu mukobwa bariko barakurikiranira ijambo. ndasaba ngo batahuze yuko ijambo ryawe ari inyundo ihamagariwe guhindura ivyiyumviro vyacu. isi yarinvestishije telema muri twebwe ku buryo tuvuga nkayo, ku buryo tureyajisa nkayo, duhagarika umutima nkayo, twiheba nkayo. ariko Mana waduhamagariye kugira ngo habe itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera. reka Mana tureke iyo nyundo ikorere muri twe, reka tureke iyo presence ubwiza bwawe bukorere muri twebwe kugira ngo buduhindure. Mana ndasengeye umuntu wese kugira ngo yaaccepte uwo mwanya wawe n'igikorwa cyawe ugomba gukorera muri bo kugira ngo bahingure kandi uduhingure. ndabigusaba Data, ico watanguje ubandanye ugisozera. ni mu izina rya Yesu ndabisaba nshima, amen. Imana ibahezagire umunsi mwiza kandi ijoro ryiza. ntimutinye kudurungikira ubutumwa bwanyu, amen.